mw'ishirahamwe ryacu ALUMA BURUNDI twiyumviye tuti hamwe twokoranya ico twokwita amashirahamwe asanzwe akorera mu gisata c'indwara yo mu mutwe, twokungurana ivyiyumviro kuko twebwe ico turiko turakora mu mugambi wa coopération suisse mu Burundi, uravye amashirahamwe Tarse, Mipareke, ALUMA BURUNDI na Kapame Foundation, kugira tumenyeshe abarundi ku nzego zose kuva hasi gushika hejuru yuko indwara yo mu mutwe ari indwara nk'izindi, ko kizira yuko umuntu afise indwara yo mu mutwe umuntu aca mukumira ugasanga turiko tumufata nabi. Hama twagira tuti none twebwe ko dusanzwe dukora ngaha mu gisagara ca Bujumbura, hariho n'abandi bariko barakora ico gikorwa nyene, hamwe twohwanira hamwe tukicara tukaraba tuti mbega wewe uriko ukora gute, vyoduha ivyiyumviro bishasha kugira tugire tuti intambwe twari tugezeko niyi, none twogarukira hehe. Hanyuma ikindi naco twashaka nuko kuko umuntu wese agiye arakora ukwiwe usanga ejo ata kintu turiho turashikako, mugabo hamwe tugize urunani turavugana turagira tuti ingorane hari niyi, none umuti twoyitora niyihe. Nico catumye rero tugira tuti tugire iyi nama twumvikane, hanyuma ivyiyumviro dukuramwo ejo bize bidufashe gutera imbere. Tuzonezerwa tubonye yuko abarundi cane cane urwaruka rufise rwugarijwe n'indwara yo mu mutwe batoye mitende bakamera neza bagasubira mu kibano, ugasanga nta muntu agize ngo we genda ntitukuzi, ugasanga umuntu agiye mu bitaro agiye mw'ivuriro bakamubwira ngo we ntitukuraba si ivy'iwacu. Ivyo vyose rero tugomba yuko vyohava, uwo muntu agwaye mu mutwe bamufate nk'abandi bagwayi bose, kuko arakeneye gufashwa, arakeneye kwegerwa kugira ngo agire ubuzima bwiza. Iyo umuntu ariko arihereza ibiyayoramutwe buri bwoko bwinshi, umuntu aratakaza ubwenge, ugaca usanga rero mu mutwe hamaze kutamera neza, ntasubira kumenya inyifato yiwe mu kibano ahari, ugasanga n'akazi yagira ngo ariko arakora ntashobora kubakora neza. Arico gituma tugira tuti nk'uko amategeko nyine avyerekana, hariho inzoga zibujijwe, mugabo usanga uno musi rero umuntu kubera afise ingorane nizi haba mu kibano, hari ugenda gufata ikiyabiramutwe agira ngo ninafata booster ngo ndumva amerewe neza, canke nanywa inzoga ndumva amerewe neza, mugabo usanga biriko birahungabanya amagara yo mu mutwe. Nico gituma tugira tuti vyose biragira ingaruka mbi, hama tukagira tuti none ko tumaze kubona ingaruka mbi yavyo, hanyuma hakaba hari n'amategeko atekanya yuko ibi birabujijwe, yuko aya mategeko hamwe yoja mu ngiro, mugabo biva ku baturongoye ko ntibashobora kugira bati wowe uriko uradandaza ivyo wowe wikura hariya kirazira. Aho vyodufasha kugira ngo urwaruka rwacu kuko tuvuga tuti nibo Burundi bw'ejo, none turiko tubategura gute? Twoshimira Imana ko Reta y'u Burundi iciye ku bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida, ubu hashize nk'imyaka kuva mu mwaka wa 2017, ariko cane cane kuva mu 2019 Reta yaremeye yuko ikibazo c'amagara yo mu mutwe ari ikibazo gikomeye. Arico gituma muna n'uyu mugambi Reta yemeye yuko ifashwe na coopération suisse ico kibazo cohaje kugira bati reka turangene twoshira mu mavuro y'ibanze ikibazo cerekeye indwara yo mu mutwe, kugira ngo ejo umuntu afise indwara yo mu mutwe agiye mw'ivuriro ntibagire ngo uwo ntitumuraba. Hama na za mvugo zacu usanga tugira tuti urya turamutunza urutoke, urya n'umusazi, hama urumva ingene bica bimera mu kibano,
bamaze kuvuga ngo urya muhungu n'umusazi abandi bashaka kubwira ngo n'umwana wa naka, urya musazi n'umwana wa naka, ugaca mu kibano hose ariko hamera nabi. Mugabo no muco tubona nkaho turiko turakorera muri izi ntara nyene Bujumbura, Meri, Rumonge, Ngozi, Gitega, ubumva bari kuko tugenda gushika ku mitumba mu makartier, abantu bariko barategera yuko uwagwaye mu mutwe agwaye n'indwara y'uwundi muntu wese. Kugira ubona umuntu yakomeretse akavunika nico barinda gufata cyo kimwe n'uwo muntu. Aro turabona yuko muri leta hariho intambwe iriko iraba, hanyuma rero abagira neza bagiye barafasha Burundi uyu mugambi ugakwira igihugu cyose kugira ngo haba mu mavuriro y'ibanze haba mu bitaro byose hamwe usanga hariho umuganga yitwararika indwara yo mu mutwe, ejo ibintu bizohinduka, usange no mu kibano bijya byo gutunga urutoke umuntu umubonye ahubwo ugira uti mbega nokora iki kugira ngo ndamufashe kugira ngo amagara yiwe amere neza. Icifuzo dufise ni uko haba umugambi w'igihugu ushinzwe kwitwara indwara zo mu mutwe, cyo twokwita mu Gifaransa Programme Nationale de Santé Mentale, kugira ngo ejo by'ukuri abantu bose bari bakora muri ico gisata bagire bati twokwitura nde, kugira usanga hariho igisata gishinzwe kugwanya sida, igituntu, malaria n'ibindi. Gutyo rero bizoheza bidufashe kubona yuko leta by'ukuri uwo mugambi yawugize gwayo, kandi leta imaze kubona yuko ikibazo kihari ica ifata ingingo zo gutora inyishu kugira ngo amagara abe meza. Hama buke rero kugira usanga hariho imiti abagwaye abagendana sida baronka ku buntu, muri malaria hari imiti baronka ku buntu. Twosaba yuko hamwe botegera yuko indwara yo mu mutwe ari indwara isinzikaza amagara y'abantu, n'abo bantu bakagira bati reka iyo miti nabo bayironke ku buntu, nk'uko kera byari bihari muri Ministère ya Solidarité. Umuntu amaze kuronka urukaratasi rwerekana yuko ari ntawe nikora yarashobora kuronka imiti, mugabo ubu ntabihari, ni ikibazo gikomeye. Mugabo ni icifuzo, byose turabona yuko turavye ingene ubushikiranganje bw'amagara y'abantu biriko baravyitwararika, ejo kumbura abagena neza bazobana bagira bati reka tubafashe. Mugabo leta nayo yokora iki? Nuko yogira ati iyi miti nitangwe ku buntu kugira ngo umuntu nawe afise indwara yo mu mutwe ntapfe kubera ko yabuze uburyo bwo kuronka iyo miti. Ariko bifata inzira kuko byo twogira ngo bice bibera rimwe, mu gushima intambwe tugeze ko byose bizoshoboka.